Ni sawa. Umeze neza? Ego ndaho umeze neza. Karibu sana Murundi. Murakoze cyane gose. Waje uje kutwereka indirimbo nshasha wakoranye na Big Fizzo wise mukanya gaheze uhije kuyilanchinga hano kuri Mutima Bar wiyumva gute kubikorwa rumaze imisi uri kurakora ugisiza habona? Yeah, in fact kubganje ndumva yuko ubu cyari ku mutima kirurutse kubera yuko iki nigikorwa cyamfashe uburyo bw'umwanya n'inguvu nyinshi gose. Nigikorwa narimaze igihe kirekire gose nshaka gukora. Big Fizzo in fact n'umuntu twahuriye nawe na Big Fizzo kuva 2016 tuvugana ikibazo cyo gukorana none jewe kubganje n'ikintu kinezereye cyane gose kuba ico kintu ndagishikanye. 2016 n'umwahura na Big Fizzo tukubonye hano ku butaka bw'u Burundi muri 2021 indirimbo yakozwe muri 2016 canke yakozwe mu kiringi muri no interval yari hagati igihe mwahura naho dusuye kubona ku butaka bw'u Burundi na cyane ku buryo bwa audio. No, in fact Fizzo twahuriye muri Sweden mu 2016 ariko ico gihe ntivyakunze ko dukorana kuko ikintu umva narabimubwiye nivyo nambwiye tumunsi umwe ndifuza gukorana namwe kuko Fizzo ari mu bantu kabisa nagiye ndebera ko kuva kera gose kugira je ntangura umuziki n'umuntu ndeba cyane umva ni icon wanje. Hama indirimbo yakozwe muri uyu mwaka nyene je wundi muri kwezi kwa kabiri nyene guheze ndibaza niho indirimbo yakozwe kandi yakorewe ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. Yakorewe ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. Big Fizzo abarizwa muri Bantu Boy niyo yakorewe canke yakorewe mu indi studio? Ya indirimbo yakorewe muri Bantu Boy. Indirimbo yasohotse ariko imbere yuko isohoka hari agace gato katanguye gusohoka kuja habona abana bari bati iyi ndirimbo umengo ntiri mu ndirimbo twari tumenye hano ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo bufise bwuko ino ndirimbo na cyane dufatiye ku ma comment atandukanye yaherekeje kajya gaparti gato kasohotse kino gihe twayibonye yose harimo uduce tumwe tubona ko tuzohava tugora kwakirwa n'abana bariya igihe mwayikora mwibaza yuko feedback canke ikizoyiherekeza ibizoba bimeze gute? In fact twashatse gukora igikorwa ciza igikorwa kandi kitamenyerewe ngaha mu Burundi. Nukuvuga yuko nta karimbi twashatse kurenga nta nimbibe novuga z'ubwoko bwo bwose twashatse kurenga. Icyo twashatse gukora igikorwa ciza umuziki mwiza kandi umuziki udasigara i Burundi gusa umuziki ushobora kwambuka ukaja no hanze hamwe n'umuntu wo mu mahanga ashobora kora umuziki akavuga ati okay umuziki wacu w'u Burundi harimwo akantu gatandukanye harimwo iterambere harimwo kwirekura harimwo gukora ikintu gishasha kandi gitandukanye kiruta n'ivyo abandi baba bamaze gukora. Umu artist yakoze indirimbo aba yifuza gutanga message iri muri niye? In fact message iri muri ni nkuko indirimbo yonyene ivuga ni nukuvuga ko nuburyohe bwa kuri title nyene gato bisigura iki? Nuburyohe bw'ikintu. For example ashobora kugenda ukajya ikintu ukavuga iki kintu kiraryoshe. Iki kintu umva ni bwa buryohe ni expression y'uburyohe. So ni expression y'uburyohe and then like nkuko uvuga ko ukaryoherwa n'umuntu agukunda umva ikintu cyose ushobora kuryohera umva indirimbo ishobora kujya muri concept nyinshi ntitwayikoze dufise ikintu kimwe two turaraba nuvuga ko ishobora kujya muri concept nyinshi kandi zitandukanye. Mu ndirimbo utubwira concept mwashatse kwinjiramo na cyane kuko abaza kuyiraba barakeneye kumenya ico baza gukuramwo nkawe watuzaniye agaseke canke wafunduriye agaseke bakuremwo iki baza kuryoherwa niki? Yeah, in fact ni nkanuze ni nka concept y'urukundo. Ni nka concept y'urukundo kujya kuntu ushobora kuba umuntu wawe umuntu mukundana ashobora kuryohera umva mu Kirundi banabivuga neza ati umuntu arandyohera. So umuntu ashobora kuryohera ukaryoherwa n'ibikorwa by'umuntu. So nuvuga ko ni nka kujya kuntu nyene ukuntu uri kumwe n'umuntu mukundana mukaba mwicaye muko muraryoherwa avuga ati sheri urandyohera uranezera umva ni ubwo buryohe nibwo twashatse kuvuga. Wavuze ati indirimbo twakoze twifuze yuko ijabuka n'imbibe haruhande hano ku butaka bw'u Burundi izo wari umaze gukora ntiwari bwumve ko zitegereza kujabuka imbibe dufatiye ku masanamu wari umaze kuduhereza ayumengo arakabura cyane mu gwaruka umengo indirimbo izofatwa cyane neza n'ugwaruka gusumba abakuze?
In fact indirimbo ni y'abantu bose ni indirimbo y'abantu bose si indirimbo y'ugwaruka kuko ko yaba ari indirimbo y'ugwaruka ho twari guca tuyishira hanze tukaca twandika ko ati indirimbo ni y'ugwaruka ariko ni indirimbo y'abantu bose in fact ni indirimbo ifise umudiho icambere cyo ifise umudiho mwiza utambitse umuntu wese ashobora kuyitamba n'umuntu wari wese akuryoheye so urumva ni hahandi nyene ushobora kubikora tamba n'umuntu ukavuga ati uyu muntu atamba neza so urumva ni concept itandukanye hama ikindi naco indirimbo nkuko mwambajije indirimbo narimaze gukora of course zarajabutse kandi ndizera neza yuko nk'indirimbo nakoze zindi of course hari mwitandukaniro rinini kubera yuko izo ndirimbo nyinshi zajabutse ni indirimbo nakoreye hanze nakoreye n'abartiste bo hanze ariko dushaka made in Burundi ariyo ijabuka ivuye iri made in Burundi 100% ari gikorwa cyakozwe n'abarundi jana kwijana akayaco gisohoka umupaka ikaja hanze. Ico witeze kuri utabonye ku zindi nihe? Anyway nkuko mwamaze kubivuga nditeze feedback nziza nditeze gose feedback nziza kandi nditeze kubona buri muntu wese ariko arayitamba ariko araryoherwa avuga ati iyi ndirimbo nayo irandyohera ati iyi ndirimbo nayo irandyohera wayihaye abarundi wacimye kwirekurira mu Burundi ndetse mu buryo bwiyaguye niki kintu wifuza ku barundi? Ndifuza yuko babandanya bayakira nk'ukwiri batongeye ko A na B na C kubera yuko kumengura afise amakenga yuko kumengo baraza kongera kwizo ndome erega nawe ari we wabivuze mu byo mwambajije mwabivuze ngo umengo ngo hari ahantu igomba ariko hariho buri muntu wese buri muntu wese afise uburenganzira bwo kongera kw'ikintu no gukura kw'ikintu umuntu aba yakoze ariko insobanuro je ntanze nihagira uwundi muntu atanga isobanuro litandukanye niyo natanze no kuvuga yuko uwo azobaje gutanga ubusobanuro butandukanye nubwo je natanze je nkanye n'indirimbo ubusobanuro ntanze nubwo nyene ubuzoza yongerako uzoza agabanyako urumva azobaje guhindura ibyo twebwe nk'abakoze indirimbo twashatse gushikako ego ego twavuye ko Farious aza kuba hari ariko hari ibintu byamugoye byatumye adashika so niyo mpamvu mutamubonye kuri lancement y'indirimbo inyuma ya nkuko namaze gutangaza ko mfise indirimbo n'umu artiste wo mu legend wo muri Uganda Dr. Jose Chameleone and muri iki gihe maze ngaha ndi ngaha i Bujumbura ndamaze gukora ibikorwa byinshi cyane gose kabisa stock iruzuye ku buryo naho twashaka tugasohora indirimbo buri munsi ndibaza ntitwozimara kubera yuko twakoze ibikorwa byinshi twashizemwo inguvu nyinshi ndashimira management yanjye yarampushinze cyane gose ku rundi rwego urumva ibikorwa birahari kandi ibikorwa ni byinshi kabisa igisigaye gusa nuko tuza turarekura kandi tubamenyesha kabisa igikorwa gikurikiye n'ibindi bigiye gukurikira. Abagenzi bawe bamaze iminsi bari kuri indirimbo mugabo ntiducoke tuzibona ku mashano ya YouTube we wayitweretse ngaha mugabo kano kanya ntirashika kuri YouTube nawe tuzobanza kuyirabira ku ma platform atandukanye cyanke kano kanya aho tuvira ngaha turayisanga kuri YouTube bemeze gute? Jewe keshi na keshi iyo nsohoye indirimbo ndayisohorera ku ma platforms yose ashoboka so indirimbo yanje isohoka ikijya kuri za Boomplay za Spotify iTunes n'amanuzenya menshi gose so kuri ico kibazo mumbajije indirimbo ubu kuri uyu mwanya ntiragera kuri YouTube ako mu masaha make gose ashoboka indirimbo iraba yageze kuri YouTube. Okay, duheraheza message wohereza abarundi n'abarundi canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi? In fact message nshobora gutanga niyo kugira ngo bakunde ivy'iwacu turashoboye gose turafise inguvu zo gukora turashiramwo ubwenge ubumenyi abandika bakora ama video bakora ama audio abamenyesha makuru badushigikira
harimo inguvu nyinshi n'urunani rukomeye. Ico nosaba abarundi nuko bobandanya badushigikira bagashigikira izo nguvu zacu twese hamwe, kubera yuko twebwe twenye ntaho dushobora gushika dafise inguvu zabo. So abandanya bashigikira umuziki wacu w'u Burundi, kandi azi neza yuko ndavyizera ntahengeshanya yuko uyu mwaka ntushobora kurenga umuziki w'u Burundi utaratera intambwe nini gose muri Afrika, atari no muri Afrika gusa kandi no ku rwego rw'isi. Reka ngire nti ikibazo turi ngaha. Yego. Ikibazo ka mbere urumwe mu baririmbyi basohora amakolabo azinze cyane y'abaririmbyi bakomakomeye. Burya amafaranga ukoresha muziki wawe birashika ukayagarura. Ni ikibazo cya mbere. Kuko no bandanya cyangwa wishura kanze. Ikibazo mu mbajije, in fact novuga yuko amakolabo azimvye, umva sinatahuye neza, ariko nukuvuga ko uburyo bwo abaririmbyi bazimvye imiziki ishiramo akanoti kenshi. Ego umuziki umuntu arainvestiza, ariko iryo nibanga cyane usanga riri muri management. Hari umuntu ashobora kugenda ukiyumvira ukavuga ati kugira ngo Adojo Sana akorane n'umu artiste wo muri Tanzania canke wahehe yamuhaye amahera menshi gose, ariko siko biri. Siko biri kabisa, kuko hari n'amakolabo menshi nakoreye ku buntu hanze y'igihugu. Ego hanze y'igihugu. Sishaka kuvuga gusa ngo naya ariko hari amakolabo nakoreye ku buntu, ariko gusa bivana umva hari gihura n'umuntu mugahuza, kandi umuntu agakunda ukuntu bikora ibikorwa vyawe, akabona aho mushobora gushikana ibikorwa vyanyu, aho ushobora kumushikana naho wewe ashobora kugushikana, atarabye ku nyungu ziwe gusa, akaraba ku nyungu za mwese bivanye n'ukuntu mwaganiriye muhuza, hama igikorwa kigakorwa. Ariko basohoye indirimbo yitwa yo iraza gutera ibinkari nyinshi turabizi nyuma bishitse igahagarikwa cyangwa hakaba ama commentaire negative menshi kuri indirimbo. Adojo Sana management yiyo biteguye gute kwa kugeza ino challenge? Twebwe turi abantu bari open minded, turi open minded nukuvuga ko turi abantu twiteze kuronka umva turi ready kwakira ibintu biri positive n'ibintu biri negative. Ntushobora gushimisha abisi bose, ntibishoboka. Abantu bose ntushobora kubanezereza ngo bikunde, ntivyokunda. Urumva ni nayo mpamvu twebwe moto yacu iravuga gutya: negative comments, negative feedback ni nguvu kuri twebwe kugira ngo tubashe gutera imbere. Positive feedback zitarimwe ubujyajya nazo ni nguvu zitwereka aho tugejeje. Feedback zirimwe ubujyajya nazo urumva yuko twebwe nishobora kubimenya, kubera yuko iyo umuntu atanze feedback iri positive akaba arimwe ubujyajya ashaka kuvuga negative, akaba yatanze positive, urumva yuko ico gihe ntushobora kumenya ubona positive. So turi ready kwakira ikintu kiri negative kiri positive cyose kizova muri indirimbo. Okay, sawa. Mu gusozera akabazo kandi kanyuma, turazi abakora kuri YouTube benshi barabizi, ama platform ingena yinjiza amafaranga bamwe turabizi. Reka tuje kuri Spotify, Boomplay, Google Podcast, bashira indirimbo za ma platform atandukanye. Target yawe ni yihe? Kuko turavye arabashira target bavuga ati barondera inoti. Arabashira kuri zo mbuga bavuga ati no like be professional too. Adojo Sana management yiwe ni target ya professional cyangwa ni target ya inoti? Kuko uvuze inoti Burundi, Boomplay, Spotify, ni application. Sije na YouTube barashima ntibazihurumbira cyane. Ntibirafatisha. Menyere Facebook na noti ndendiri. Umaje mu makerero bimeze gute? Target yanyu ni yihe kuri platform? Twe dufise target zose zuvuze. Dufise target yo kuba professional, yo gukora umuziki utari umuziki gusa wo kumvirizwa gusa, ariko umuziki nawo ushobora kuzana inoti, kwako umuziki nkuko mubizi umuziki ni business. Tura investiza, turashiramwe uburyo mu muziki wacu. So iyo umuntu ushizemwo uburyo mu muziki, of course nk'umuntu ari business wise, dukwiye kumenya uburyo kandi ayo mahera ashobora kugaruka. So nukuvuga yuko ngiye no kubivuga, nuvuga ko nkatwe twebwe icyambere cyo nuko haje nk'ibintu bya covid, twe dufite no gukora tour y'amashow ngaha mu Burundi, ako kubera covid no kubahiriza amategeko y'igihugu ntivyakunze yuko izo show ziba. So tugiye kuvuga kuri Spotify, Boomplay, iTunes,
ari ikintu rwose twebwe ngaha mu Burundi dukunda kwirengagiza. Ugwaruka ruriko ruraduga cyane muri technology, kandi technology uko iduga niko abantu bagenda bamenya uburyo bushasha bwo kudandaza no guhanahana ibidandazwa. So nukuvuga yuko icambere cyoco turafise abarundi bugwaruka kandi gwinshi gose rutabangaha mu Burundi ruri muri diaspora. So ubwo gwaruka n'abantu bakoresha ama Spotify, umva ayo ma digital platforms yose barayakoresha. So urumva muri make duciye dufata umuziki gusa tugaca tuwushira kuri YouTube gusa cyangwa tukawushira tukawutanga gusa kugira ngo abantu ugume mu Burundi. Muri ico gihe bantu bari hari hanze naho ntashobora kuronka umuziki. So tuwushira kuri ayo ma platforms kugira ngo abantu bawo streaming kandi bawugure hama kugira ngo natwe tubone revenue zivuye mu bikorwa byacu. Gusozera mu nkingi nakabazo gusa. Ego. Biravugwa ko abarinzi benshi ba diaspora ntiyumvikana. Harimo n'ihiganwa riri hagati yanyu uravye ngo nivyo numvise MT hari usogana na Satmi wewe urabikoranye na Fizo like ni muri ya numero kurana ku ma trend like you on trend mu Burundi lekada mufuke yaje hejuru ivyo hari ukuri kurimwe muri ivyo. No kubwiwanje je kanishure kubwanje uko ngiye kwishura muri rusangi no mbeshe ariko reka nishure kubwiwanje je kubwanje nta competition ndiko n'umuntu numwe competition ndi kuri competition nanje ubwanje ndiko ndakompita n'iterambere ryanje jewe n'iterambere ryo kugira ngo ivyo nkora bishikira abantu kure nkuko nabivuze. Iyi collabo yanje na Fizo ni collabo tumazigiye tuvugana ko kuva muri 2016. So muri ico gihe MT number 1 yarakoranye ndibaza na Satb mu imyaka nk'ibiri heze niba ntibeshe yarongeye kandi arakorana na Satb. So nukuvuga ko ico gihe MT number 1 akorana na Satb yo biza kuba ari competition nuva ico gihe nanjye nabusha ndondera Fizo dukora ariko siko vyabaye kubera yuko nta competition nimwe hari. Je ku Rwanda rwanje nta muntu umwe mfitanye nawe competition, ndi kuri competition nanje, ndi kuri competition n'ibikorwa byanje kugira ngo igikorwa canje nakoze ejo ico nasohoye ejo nico nza gusohora uyu munsi kize kiruti ico nasohoye ejo nico nzosohora ejo kize kiruti ico uyu munsi niko gutera imbere. Naho competition naho ibaye ihari kuri bo ikaba ari positive ariyo kugira ngo itume umuntu akorana inguvu kurusha naco yo bitwaye ako kubganje kabisa nta competition ufite n'umuntu numwe. Byumvikana ko ejo canke igihe ejo atanzitizo habazo kugira ngo kwande meme na Satb nimba bakoranye na Fizo uyu munsi nta zihari nta nizigera zihaba muri make. Communication ya MT number 1 je na MT number 1 turavugana hano na hajya sinovuga ngo turabagenzi gose aho gusa turavugana hano na hajya kandi yakoze igikorwa ndagipostinga iyo je nkoze igikorwa aragipostinga kandi MT number 1 gusa haro n'abaririmbyi benshi bo muri diaspora mvugana nabo tuvugana kandi tujya hamwe tukajya inama tukaganira kukuntu umuziki wacu ushobora gutera imbere kukuntu dushobora gufasha tugafatana mu mugongo n'abandi bartiste bari ngaha mu Burundi kugira ngo umuziki w'u Burundi ujabuke uteri yindi ntambwe. So nta kintu kiri negative kirimo. Iyo negative naho yo birimo ku ruhande rw'iwanje ntayo mfise. One day warayipostinze? Yego. Nawe yapostinze coming soon ya okay. Nibaze ko tworangitse. Urakoze cyane. Sawa nange murakoze.